nagira ndababwira ibyekeye peut-être novuga ko ingaruka nziza nambi nahuye nabyo muri ibintu kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye ugwaruka benshi byarabahimbaye cyane n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu agiye reka turabe ko yazotubwira ingaruka ziriyo nziza nambi kugira ngo natwe bizotworoherede 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi kandi no munezero wanje muri icyo gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho iyo intambara iheze harakabeba bakunda arutu bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe kajaga gasadutse cyavuga ati bani tuhakiye ahantu so ndazi kugwaruka benshi bafashe bavuga ati nuko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo ariko sinibaza ko ari ibibazo kubera bijya bibazo si politike ikibazo n'umuntu kubera ko politike ni intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita ariko ikoresheje gutonera igitoki gatonora sasa ikibazo si intambi ikibazo ni wewe so je nibaza yuko ifoko tuba responsable yibazo byacyo tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe uko biri kose azogwamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje kuko nta n'igice 10 kwijana zoguha aruta yiwe so muri icyo gihe tugerageze nibatume kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe nje nsanga ko aniyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye ngavuga none kubeke abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwimvira none ko nyene icyubahiro mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe sasa ari gihe usanga naje kubona ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayishaza kubaha ni itegeko kubera ko ari jya bose ni byiza ariko zogerageze bishobotse nyene icyubahiro mukuru w'igihugu ya Imana igwezagire cyane kandi uri mu bantu banyensipiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka ndabona neza ko ari kibanza ari nimero ukeneye ko umuntu aza kwikina muri icyo gihe naje kubera icyo mvuga ko nyene icyubahiro negezwa kujayo kugira ngo nkore hamwe nyene n'abarundi na nyene icyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twaratevye kumumenya umuntu ashonje akeneye ibiryo udafise ibyo biryo umuha wo musengera kubera ko abyananiranye mu zindi nzira ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe hanyuma isengesho urikomereze ko hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza ari giye nakwishurana nabi kandi akeneye kujya mu ijuru kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guhera ko kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka kubera ko jewe yaranyensipiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma nkasanga birankomeranye kwera bimfashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira muri icyo gihe ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi mu bisanzwe bigendimwo ninga kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe nanje ibindimwo nakahise ku muvyeyi wacu n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza reka nshimira abarundi bose apare y'ama media n'abandi barundi baza kubakurikirana kuba igihe najya kwitoza narinzi ko icyumviro cyanje je nyene yaramaranga mutima yanje ariko nasanze maze kwitoza mwabyakiriye neza Imana ibayizagire cyane kandi mwikomera amashi cyane hanyuma ndanashimire kandi na Seni kuba yaranyebeje kuba mu bitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura nkanashimira kandi na leta kuba yabitunganyije neza kugira ngo natwe ugwaruka natwe twizegwe muri byo kwitoza muri amashinga amateka sinogenda nkashimye ama media ukuntu mwitwararitse igihe najya kwiyandikisha ukuntu mwagerageje
gushikiza ubutumwa abanyagihugu byarerekanye neza ko mwari mwabyishimiye cyane mwari mwabikunze Imana ibahezagira cyane byari intege kuko hajya yonshika kwiyandikisha hanyuma bose bakavuma ntaje ntangwa kwiyumvira nabigiriye mwiki so ubu ndafise impamvu ituma numva neza kuba nabigiyemo hageze kubera ko iyo mbonye n'amaso yanyu iyo mbonye n'ukuntu mwaje muri benshi nuko mubishashaye ikindi nacyo cyatumye ndabahamagara nuko anzi yuko amamedia biroroshe cyane gushikiza ubutumwa gushika aho nanjye ntari gushika muri icyo gihe nifuza cyane wako tugiye mu bihe by'amatora kandi amamedia yacu akurikirwa n'ugwaruka cyane kandi iyo hageze amatora kenshi ugwaruka nitwe bakunda kosha cyane ugasanga nitwe tugiye kugwana nitwe tugiye kuzana induru je ndifuza cyane yuko aya matora zo amatora ya mbere yazo atigeze abana ikibazo na kimwe n'ikinuma kubera ko ndazi yuko hara mu mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'ugwanko kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo kandi amahitamo n'ugwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje intambara tuzofa tudahejeje kubera niyo impuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi bisigura yuko zazini wazanka kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka none yarahisemo intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje muri icyo gihe dutahurane mu mahitamo kandi na mukombozi ndazi yuko urondeye inzira nyinshi zo tumutantora zirahari ntibozibura kandi urondeye inzira nyinshi impamvu nyinshi zotuma untora zirahari hasa muri icyo gihe untora utantora si ikibazo ni kunkohotera wewe nta kibazo kubera ko twijeye icyo nizera mu buzima bwanje nizera ko ibintu bibiri yuko umuntu ntafise icyo ndamwongereza ko nyaga icyo ndamugabanyirizako ufise ifu dafise imboga ntafise za mboga ubuze since nsesa yafu yawe fumenda kure uko nyene usigara uhangayika n'ikintu kimwe simave ntumi ibibazo biba bibiri muri icyo gihe nari nifuje cyane ko nkangurira na leta hamwe na seni kubera ko nkatwe tuza muri ibi bintu tuza baduteye ubwoba bakatubwira iti we peti hajya nta kizokurayo kubera ko seni nuko ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma ngira ngo niyo mpamvu nemeye icyo niboneye muri icyo gihe sinojisha seni kuko ntarabona nzoba memukiye n'Imana kubera ko kujije ikintu utarabona kubera ko bakubwiye ariko ubu kubera ko ndimwo petete nzovuga mu byo nabonye ariko gushika ubu ndashima cyane kandi ndanashimiye na president wa seni kuba yara iyo namwandikiye ndamubaza ikintu kuko ndi mu underground muri ndi mustari muziki ariko muri ibi ndi mu underground muri icyo gihe iyo namubajije ikibazo aranyishura mu kanya Imana imwezagire cyane hanyuma sinogenda ntashimiye abarundi mwese aho muva mukagera ndashima cyane abazoba bari mu ntara ya Bujumbura Bubanza Cibitoki na Bujumbura Rirare n'abari kure kuba benshi barampamagara none nini wacu mu Ruyigi tuzogutora ko byarerekanye yuko bari babishashaye hanyuma kubaga ngo tutware n'umwanya munini ikigira igikurikirana n'ishaka nkebwe abanyamigambwe cyane kubera ko barafise influence kandi iyo influence wikoresheje neza irazana ivyamwa byiza mu gihugu ariko kandi wikoresheje nabi ironona ibintu mu gihugu muri icyo gihe tugira influence itwara abantu mu nzira nziza kubera influence ni kuba ukwega abantu mu nzira yawe kandi bakaza bakoroheye ariko muri icyo gihe gerageza ubinzira nziza kugira ngo Uburundi twifuza buzobandanye buriho kuko iyo hageze amatora kenshi ibibazo birakunda kuza ari ge niyumvira ko hoba ari kubera ko
histoire itubwira ko twavuye mu bikoko, kubera ibikoko kenshi iyo hageze gufungura biragwana cyane. Vuguti ariko sinibaza ko twavuye mu bikoko, kuko Bibiliya iratubwira neza yuko turi ishusho y'Imana, kandi Imana si igikoko. Uko biri kose turabana b'abantu, kandi turabana b'Imana. Abana b'Imana hari ibibaranga, mu bibaranga ingwano ntizirimwo, kuko nta kibazo na kimwe kidafise inyishu nziza. Mu bisanzwe hagiye abantu hagera igihe bakagwana kubera ikibazo kanaka, nuko baba bafashe ingingo bihutse canke ntibarindiriye canke batwaye ama emotion. Muri ico gihe hari inzira nziza ibihari. Nkanashimye kandi kubako shimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimbi byose tubona nuko aho bivira n'abantu babonana nkuko biragoye. Icyo ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari icyo yoba yaratubwiye generation y'ubu. Hari icyo Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Haje umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu hamuburuhukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburuhukiro bushikana amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi ugihagararira. Kandi muri icyo gihe hariho amategeko leta yatanze kuvyekeye umuntu yaje ari umushasha kumwandikisha kugira iki ibyo bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho aramahera yo gupanga petete atanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane. Si kibazo yo haba iko leta izi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri ico gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha, kubera ko umutekano w'u Burundi no umutekano wabo. Muri ico gihe nabo nyene urabaraba aho bari mu makambi bahari, aho bahuriye, aho bahura, bagerageza umwe wese acungera uwundi, kubera ko ibibazo bizotera u Burundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane. Kubera turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane two kwiruka, ko bo n'abashitsi bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nyene ikigiri cyanyuma nagira ndababwira ibyekeye peut-être novuga ko ingaruka nziza nambi nahuye nabyo muri ibintu, kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye ugwaruka benshi, byarabahimbaye cyane, n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane. Nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu agiye, reka turabe kwazo tubwira ingaruka ziriyo nziza nambi, kugira ngo natwe bizotworoherede 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi, kandi no munezero wanje. Muri icyo gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho, iyo intambara iheze harakabeba bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe. Kajaga gasadutse cyavuga ati bani tuhakiye ahantu niho. So ndazi yuko ugwaruka benshi bafashe bavuga ati nuko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo, ariko sinibaza ko ari ibibazo, kubera bijya bibazo si politike, ikibazo n'umuntu. Kubera ko politike ni intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita, ariko ikoresheje gutonera igitoki gatonora. Sasa ikibazo si intambi, ikibazo ni wewe. So je nibaza yuko ifoko tuba responsable yibazo byacu, tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo. Muri ico gihe mu ngaruka nkuru umuntu ahura nazo, icyambere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje, nyene abanyagihugu bagenzanje, kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira none duhe none ntuzi ko tuzogutora. Akacisanga ngutampaye igihe sinzogutora, akacisanga ya ruswa tubona yuko yuko abarongozi haro bamwe bajya ruswa, tubona yuko ari mbi, kumbe natwe turayikunda, turabona yuko turakeneye ruswa. Bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane, mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo. Nkamubaza none uranyemera ngo yego genda kwemera cyane kandi je nzogutora, ariko je ncorera. So je nibaza ko ifoko bamenya ko ibintu icyo babuze si micoro, kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe. Uko biri kose azoguha make rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje.
kuko nta n'igice 10% azoguha rutayiwe. So muri ico gihe tugerageze nibatume kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe nja nsanga ko aniyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye ngavuga none kubeke abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwivya none ko nyene icyubaye mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe. Sasa ari gihe usanga naje kubona ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayicaza kubaha naho kacu usanga umushinga amateka muri miliyoni 3 izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubana n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha none ku kwezi we azobaho gute. Murazi benshi n'abapangayi ibazinzu kuntu ziba ziguma zizimba. Muri ico gihe nibaza ko turakwiye kwanza ico ni kibazo ca mbere hari mvuga none abanzoja kubabwira imigambi kweri cyangwa nzotangura ndabamahera abariyo ntangure kuvuga. So muri ico gihe ndabasabye kweri barabe ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa. Ikigira kabiri nacyo nk'intamba nini amategeko ariho igitigiri cy'abashobora kw'abitoza igitigiri bafatirako ibice 40% ni namba nini ya cyane kuri jewe nkanje kubera ko uri umu independent ugasanga nta mashami ufise ahantu hiyo ruguru ntaki kandi we ntuzu cyane nk'umugambwe warariteguye kuva kera andiko cyusanga umugambwe usabwa ibice 2% ariko umugambwe usabwa ibice 2 kugira ngo umuntu umushinga amateka ariko je nkasabwa ibice 40 bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri je umwe kandi ndumwana muri ibi bintu. Nibaza ko ni itegeko kubera ko ari rya bose ni byiza ariko zogerageze bishobotse nyine cyubahiro mukuru w'igihugu ya Imana igwezagire cyane kandi uri mu bantu banyensipiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka ndabona neza ko ari kibanza ari nimero ukeneye ko umuntu aza kwikina. Muri ico gihe naje kubera icyo vuga ko nyine cyubahiro negezwa kujayo kugira ngo nkore hamwe nyine n'abarundi na nyine cyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twaratevye kumumenya. Muri ico gihe nimba bishoboka kwera ico kintu bakigabanye kubera nkanje icyo kwitoza nk'ugwaruka no mu bindi bihugu baragena n'ibyo kujya amatora uje kwiyamamaza nta nibyo tuba tuzi ko twebwe concert tuba tuzi ko ari afishe. Sasa ibi kwiyamamaza ari ukuntu biba bitatworohera n'uburyo niki. Muri ico gihe kubera twabuze ukuntu batugena je nifuza ko mwakuza ibibazo ndiko ndabona si by'uburyo by'iki mu bibintu byo kwitoza abandi ntibazobibone hazobe se nizo dufashe mwakuza muri manda iza bagerageze hazobe hariho ikibanza cy'ugwaruka bagenwa akagenwa userukira ugwaruka userukira ibimuga urabona n'abantu bakwiye ko we nuvuga neza ibimuga utari kimuga kubera ikimuga kirazi n'amazina y'imiti kivuze ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze kwera ntugwaye ibintu gwawe ubwo umuga naho nyene hakeneye userukizi abakenyezi uko kubera ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro ariko ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika ko yataburyo kubera ko ifirazi koga ariko si mu ipave irakenera amazi itabonye amazi womengo ntizikoga ushaka ufise ivyumviro byiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atanivyo ufise. Ico naco ni kibazo kinini ya cyane umuntu akunze guhura naco kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mnyakiza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwabyiteguriye je sinaronse ubombaza ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa. Nasanze achaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko bakakubwira iti banagenda keneye ko tubonana urabona kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu uramwegera kandi yaguhamagaye ugaye wawe ni reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba duhimanura ariko iyo ushitse
arakwereka neza ko agufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yajya amajwi ubona baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri. Sasa ndakwereke, gerageza tuvugane, ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe, jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza ko n'amahera zo kugora, je no gwa ni miliyoni 200 300, ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Muri ico gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo, yoba ari n'inzira aramahera yagutwayeyo, ukibona yuko kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane, abantu dukunda kuryoherwa. Ndamweretse aya mahera nazo yareka, kandi kindi nacyo gakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ibyo bice bibiri nawe woronka ibice 10% muri 5 umugambwe bazoca bagushiramwe urabe yuko woronka. Ariko tuno majambo bakoresha, uyo wa mbere akabagiye acakoresha cya kibazo cya 40%, akaca ashaka kugikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu. Muri ico gihe uko leta izodufasha cyane ikabyorosha, nuko natwe mu mwaka abandi bazoza batazohura n'ibyo bigeragezo. Hanyuma ikindi nacyo umuntu ahura nacyo ni icy'uburyo. Umuntu arakwereka neza yuko kwiyamamaza bigoye, kandi kuri wewe biranagoye cyane. Muri ico gihe genzo guhaya naya, ariko nawe akaguha condition, akavuga ko genzo nzoguha vision yanje, ubu ni uzohagarara ko ni uzuravuga. Muri ico gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri mu independence nkati tugitangura, hari ibibazo duhura nabyo cyane, ariko ibyo byose si bibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye. Kuba yaturungise muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza. Icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse. Mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo, kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndakeneye. Ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza. Gutangura ni gute? Twese tugiye gusabira umuntu ineza, ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma, kubera umuntu aba yarahezagiwe, Imana yaramuhezagiye kuva kivuka. Ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo, umuntu ashonje akeneye ibiryo, udafise ibyo biryo umuha uwo musengera, kubera ko abyananiranye mu zindi nzira. Ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo, bimuhe, hanyuma isengesho urikomerezeko. Hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza, ari giye nakwishurana nabi, kandi akeneye kujya mu ijuru. Kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guhera ko kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka. Muri ico gihe je nasaba cyane yuko mumfashe kubyekeye uburyo. Birakeneye amabafre, birakeneye modoka yo kuzunguruka hose, birakeneye ibintu by'amabaje, birakeneye imipira yo kwambara. Ko navuganye na president wa Seni, arambwira yuko nemerewe guterereza, ko n'abanyamigambwe baratereza. Cyo wumva yuko nimba bakuru bacu baterereza, je nibyo ntera isoni kubasaba. Mu gihe n'abakuru basaba, je mbayende ho ari byo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra muzifise. Muraze ayo dukorera ya murazi n'ucyo umuziki waduhaye, no twawukoreye cyane umuziki. Ya muziki warampaye, sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye, ariko ukubona baryoheye, ndazi yuko harageze ko munyishura kweri. Kandi si kunyishura tu, ahubwo muko murishura, kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari gihe, ari kwijambo azoba ari mwebwe. Bisigura yuko ni mwebwe nyene muzoba muko muritangira. Nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocamo kugira ngo mushobore kumfasha gucisha ubwo icyo umuntu aronse. Nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga. Ariko kandi ndababwiye na biro, naruguriye biro kugira ngo ari n'uwundi avuga ko no ibintu byose samahera
ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byo tuma udakoresha n'amahera menshi ugasanga ukubona ko amahera akenewe cyane ariko hari umuntu yakuzana icyumviro gisimplifia ya mahera kaba make ya biro ikaba iri ngaho akate NSS Rohero aya mbere Avenue Source du Nil numero 25 muzoza ngaho benshi bayita kuri BAA abandi bakita kuri Black FM Media niyo biro iri ufite icyumviro ndamuhaye ikaze azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese azoze hanyuma kandi byekeye uburyo ndafise konte ngira ndabahe hanyuma akaba ariho konte ya mbere ni kwanza Lumikash niyo yoroshe konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu hanyuma 60 hanyuma gatanu mu Gifaransa 66 000 605 iyo ni Lumikash Eco Cash nayo ikaba ari 79 82 99 95 subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95 nyuma akaba hariho konte yari akaba ariyo Kopeke muri Kopeke tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza nbambwiye yuko ukivugana Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe nuko konte ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 8 hanyuma akaba ari wakarongo hagati hanyuma ubusa 6 4 2 6 2 8 6 subiremwo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6 mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286 aho amazina ninze Imana Toma niyo mazina yanje kuginyine hanyuma akaba ariyo Bankobu iyo note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1 hanyuma tire 9 6 mu Gifaransa ni 1 Bankobu note 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6 amazina ninze Imana Toma nyene hanyuma hakaba hariyo Bankobu konte ya $, konte ya $, ikaba ari 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 1 hanyuma karongo 1 5 mu Gifaransa subiye mu Gifaransa konte ya $, 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 tire 1 5 hanyuma akaba ariyo na konte ya mayero hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konte ya amayera mva mahanga nyaburayi ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5 mu Gifaransa ni compte en euro 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5 yekaba ari y'amayero hanyuma nkabasaba yuko mwono saba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi wese handa nasaba na nyiri cyubahiro kwera nterere
kubera ko jewe yaranyensipiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma ngasanga birankomeranye kwera bimfashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira muri ico gihe ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi bisanze bigendimwo ninka kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe nanjye ibindimwo nakahise kumuvyeyi wacu n'incyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje kandi Imana ibahezagire cyane, murakoze cyane.